Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Muri rya minsi Herodi yari yafashe Yohani amuta mu ngoyi ku kosho ka Herodiadi umugore wa mwene wabo Filipo yari yabiriye. Ubwo rero nuko Yohani yama abwira Herodi ati ntibikunda ko wogumya umugore wa mwene wanyu. Niho mbere Herodiadi nawe yamwamanira akazikira ashaka no kumwicisha, ariko ntiyabishobora kuko Herodi yatinya Yohani abona ko yari mvuga kuri akaba n'umweranda. Mbere yamamukingira yumvise ijambo ryiwe yabura uko yobigira, ariko ntikimubuze kumutega amatwi. Umunsi urashe uja washika, umwe waho Herodi yararamutse aterekera abafasoni biwe n'abashingantahe n'abakuru bo mu bugarire ku mibukiro y'ivuka ryiwe. Umwigeme rero w'umwe Herodiadi arinjira aratamba ashimisha Herodi n'abatumire. Umwami rero abarira nyamwigeme ati nusabe icyo ushaka cyose ndakiguha. Agira ko aramurahira ati icyo unsaba cyose ndakiguha, naho cyoba igihimba cy'igihugu canje. Arasohoka rero abwira nyina ati mbega nsaba iki? Nawe yishura ati umutwe wa Yohani Batista. Aca yinjira ubwo aho umwami yarari ati nshaka ko umpa ubunyene ku nkoko umutwe wa Yohani Batista. Umwami bimutera umwikomo, ariko ntiyubahuka kumwankira ku ndahiro ziwe no kubatumire bari bavyumvise. Atuma umurinzi buno nyene ngo azane umutwe wa Yohani Batista. Uno nawe aja gucira Yohani umutwe mwibohero, awuzana ku nkoko awuhereza nyamwigeme. Nyamwigeme nawe awuhereza nyina. Abigishwa ba Yohani ngo bavyumve baraza gutwara ikiziga ca Yohani baragihamba. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Uyu munsi twowita gute neza? Kuko hari aho ushobora gusanga tugize tuti turiko duhimbaza urupfu rwa Yohani Batista, mugabo ntiduhimbaza urupfu rwa Yohani Batista. Urupfu n'urupfu rw'amarubabaza, mugabo nogira ntiduhimbaza intahe ikomeye ya Yohani Batista, tugahimbaza ivuka ryiwe, ubuzima bushasha mwijuru. Kuko kuwemera yarahaye urukundo rwa Yesu Kristo akamwizigira, kuko na Yohani Batista yarabaye umwigishwa wa Yesu Kristo, arahebera ubuzima bwiwe Yesu, nubwo ari we yamuja imbere aramucira inzira gushika naho amuhebera abigishwa biwe, akagira ati ni wowe gukura jewe nkasubira hasi. Tugire Kristo. Ubwo abagenzi bawe urabahebera Yesu, urabaha Yesu. Mu bugenzi bwanyu urumva yuko uberekeza kuri Yesu. Kibazo gikomeye. Yohani Batista barabigishwa biwe bafitaniye ubucuti bukomeye, kuko igihe umwigisha n'umwigishwa we wasanga hari ubucuti bukomeye cyane, mbere bushobora no gusumba ubwo abantu babiri bavukana basangiye amaraso. Mugabo hageze akagira ati ni Yesu ategerezwa guca imbere nanje nkasubira hasi. Kwa twumva yuko ubucuti bwacu butagarukira gusa sur les relations humaines, gushobora kufatana ukuboko tukadugana na twese muri Yesu. Ntiwemere ko umuntu mucuditse ugomba ko mushika kure byoherera gusa ku madiri mukina, mugabo kumva uti ibi bibe nk'inzira yo gushobora kumwereka Yesu, Yesu akinjira mu buzima bwiwe.
nawe agakura mu buzima bwawe. Kumbura ukamenga urazimanganye mugabo, ahubwo iyo tuzimanganiye muri Yezu Kristu niho tuba tugiye gusokoroka vy'ukuri mu buninahazwa. Yohani Batista rero nawe nyene yarahaye ubuzima bwiwe Yezu gushikaho amuha abigishwa akagira ati ivyanje vyose vyari ivyo gukorera wewe. Iyi ntahe ya Yohani Batista rero, intahe ya nyuma, nahayishobozwa nuko ubwa mbere ubuzima bwiwe bwose yabuhaye Yesu. Tugire Kristo. Izo ntambuko zaho uzurahitamwo Yesu muri ibi nibi mbere n'igihe ushobora gusanga utamuhisemwo neza, ugasanga wahisemwo icyaha, ugahitamwo kwigarura ukaza gusaba ikigongwe. Hajya tuba dusuye guhitamwo Yesu, ugasaba ikigongwe, ugasubira ukamwimika. Hariya ikintu biriko birategura intahe ya nyuma, imwe izoza nk'ukumenga iri charge n'ubukomezi wagiye uriyuzuzamwo mu kuguma muri ivyo bintu bito bito vya misi yose, vyose ubigarukana kwa Yesu, vyerekeza Yesu. Amahorasyon yawe, amadiri yawe, kwiruka canke kuriya, ntidukengere utwo dutahe duto twa misi yose. Ukugwana n'igicumuro mbere atano mwabibona, mugabo Imana ikabona iti hariho ikintu, ni investissement iri kwirategura intahe ikomeye y'umunsi wa nyuma. Ukuza gusaba ikigongwe vy'ukuri wihanye, atari gusaba ikigongwe bimwe vy'ukuza kugira ngo wiyeze mu bwenge, ariko kuko ari ingingo usubiye gufata yo kwimika Yezu, biriko birategura kugira ngo kuri uriya munsi ntuzutsindwe no mubi yamatera ubwa nyuma, kandi ahagurutsa ingabo ziwe zose z'umwijima kugira senye umuntu rimwe rizima. Bimwe dukunze gusaba tuti rero ngo Mukama urampa iherezo ryiza. Iherezo ryiza ryanditse mu kungene umunsi wose wo kubaho tuza turawubamwo. Sigitirumbuka gusa, harabaribona muri kijya gisuma ari ahantu cyagiye kirategura iherezo ryiza, cyari bambwa ikigira giti ibintu nkora sivyo. Nivyo vyatumye no kumusaba yumva ati nubwo ngira mfe nagiye ndakora ibintu bitari vyo. Araronka inguvu zo guhindukira guhuza amaso na Yesu. Kijya kindi cyahora ciba cisigura gira kiti ndahabona, jiwe ndakomenda kerebutse, ndabiba ntibamfate, ndatwara utuntu mu radio ntibabibone, ndatwara utuntu mu butumwa ntawe ubimenya, ndagerageza nkabipfuka. Pay attention. Naka ndazi ngene ndabacamwo, mu ntwaro ndazi ngene ndabikina, uyu nkanyika cyangwa uyu nkarengana. Ugabe ushobora gusanga uriko urakapitaliza malediction izo gutsinda ku munsi wa nyuma. Iyo turiko turazirikana aberanda benaba ni ibintu bikomeye, nitubona uwo mwanya gusa waho yapfuye ufatanye n'ubuzima bwiwe bwose yagiye araba mu ntahe nziza, kandi n'umwami akamwumva ngo kuko ngo yari imvuga kuri, akaba n'umweranda. Kandi nankeka uravye ingene Yohani Batista yabibwira umwami, ategezwa ko yabimubwirana urupfasoni gose, kuko ntivyo kuningene abamuko tubazi upfa kumukritika nabi aca kurunda kw'igipolisi ciwe, aca atangura kukwirukako, kandi bose nuko bameze ntage bazobabesha. Ariko kugira ngo arinde akunda kumwumviriza, nuko kandi Yohani Batista ntiyamushingira intahe nk'uwumugwanya, yamushingira intahe nk'ugomba kumurokorera umutima wiwe n'urukundo rwinshi. Mugabo ngo umwami kuko yafashwe mu kindi kintu cyuko yiyemera akagira ati umwami yamaze kurahira ntasubiza inyuma. Urashaka usubiza inyuma ubonye ukuri, uzoba wikijije kandi uzoba ukijije byinshi, kuko
hariho ahantu ubuzima budushira, ubuzima bukagutereka ahantu ugasanga ubuzima bwawe ntibukiri uko iwawe ubw'iwawe. Umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe ni gwiwe kandi si gwiwe kandi ku rugero runini. Abujejwe ubuzima bwawe si gwawe gusa, baragufise ko ikintu gikomeye imbere y'Imana. Ntashobora gufata ingingo rero nko kumenga nibiheze hagati yacu. Nka jewe nta bintu ushobora gufata kw'ingingo mu buzima bwanje nko kumenga biheze hagati yanje nico mfashe kw'ingingo. Biragira ingaruka ku bintu byose bishamitse ku buzima bwanje. Biragira ingaruka aha kunsamiriza. Biragira ingaruka ku butumwa bw'Ekleziya. Ingene Imana itugira umugisha n'umuhezagiro, si kugira ngo twiyumvemwo gusa icyo twita kuba accusé par l'esprit de responsabilité. Oya, kujya ukuba responsable gusumbya ni kapitale y'umwizera abantu baba bagufisemo. Ni kapitale y'umwizera Imana ibigufisemo. Ntuvyumve gusa nk'icyo uzobazwa, ahubwo vyumvemo nk'ikintu cy'iteka ryawe, ukumva uryoherewe kurizigama uko ushobora kose. Kandi Imana irabibona. Turashobora gutsindwa nk'abantu, mugabo irabona umutima uri kuragukoresha mu kuri. Nakajyo keza rero kugira ngo kandi tuzirikane ibintu bimwe dushobora gucamo mu buzima ugasanga biradusamaje, tukibagira ko naho nyene hari ingingo y'Imana. Bari mu munsi mukuru, bari muri anniversaire. Mbiyo muri ko murahimbaza ama anniversaire, mwanyoye mwuguruye injabuka n'ibiki, ubwo ubwenge n'umutima, la lucidité y'umwana w'Imana irahaguma. Murabona bamwe muri twebwe abakatolika tugira tuti twebwe nta kibazo turanywa agacupa. Ubwo Herode ngani yari yahimbye imvinyo. Nibaza umuntu afata ingingo, tugire Kristo. Abakuru muri ngaha mu nyumva, kandi umwe wese arafise agaparcelle ku bukuru. Ugafata ingingo ku gihugu. Igihugu ndiya kugikora itongo giwawe. Ngo ni igipande cy'igihugu canje ngo no kiguha kuko yatambye neza gusa. Mon Dieu. Ukumva yuko lisidite yatakaye, ugatangura kugaba ibintu bitari gwawe. Igihugu n'igihugu c'Imana nico wabikijwe, si tongo ryawe ushobora gusaturira umwe wese uko ushaka. Radio Maria ni igihugu c'Imana, sishobora gutanga ibintu uko nshaka. Hano abantu bonabona rimwe baza kunshwanira ngo mbe pati ngo we ngutumariye iki, ko ari umugenzi ngo shira hajya ahantu. Mwibaza ko ari ibintu by'iwanje. Hajye birafise indinganizo bicamwo. Sinzi ko mutanumva rimwe kaza wumva umukuru ari ahantu akiyemera ngo urumva ngo ugiye ngo hajya ngo nzo kwaranja ngo nzo gushiraho nta kibazo. Abo iryo sitongo ryawe ni nahantu harimo inyungu z'abantu benshi. Nakajyo keza igihe duhimbaza ukugupfa kwa Yohane Batista, tugasubira neza muco twita le contexte, l'environnement y'ingene ivyo bintu byari bimeze, usanga ari bimwe biza mu buzima bwacu. Umuntu arahimbye ubukuru, anatanguye kubona yuko umenga ni ivyiwe, agatangura kubikoresha ukutariko, agatangura kwifata ukutariko, akibagira ko ari umusuka arengana. Yohane Batista umenga arapfuye, c'est triste, urupfu rwose rurababaza, ariko aracari muzima. Uyu munsi turiko turamuvuga, aracadukaburamo urukundo rw'Imana. Herode yarapfuye, yaraheze. Ninda ateye ikigongwe. Hari impfu twibaza ngo biraheze, ahubwo biba bitanguye. Kuko n'ubu nibaza yuko aho Herode ari, yumvise turiko turavuga Yohane Batista nta mahoro agira. Ndibaza yuko uwo mubwira ati raba hari iparuwase yitwa Yohane Batista Mweranda, ntiyorabayo, ntiyoza kuhanywera nk'agacupa,
Hazavuye bazati Patera arakunda gacupa uzokama nikongwa nabi. Niyo za kuhanwera gacupa. Bivuga ingene ari ibintu dushobora gukora twebwe nyene tukibuza amahoro, tukizibiranya kandi bikaduherekeza. Dusaba umukama ku minsi beniyi ngo adukingire. Turi abantu b'amagara make. Twese harawusanga dufise akantu nk'aka Herodi, ahandi ugasanga turafise nk'akantu ka Yohani Batista. Iki kiringa Imana iduhaye kuza turavyibuka ntibirenganuko, ahubwo bidusigire agatsi gashasha ku rukundo rw'Imana, agatsi ko kumenya kwigaya igihe cyose hari ahantu twigize babugabo bwigaba, ugasanga turiko turonona ubuzima bwacu n'ivy'Imana yaturagije. Nagomba sozere kuri iki kintu. Hari abantu bavuga ngo inyuma y'umugabo akomeye ni nk'uko n'inyuma y'umugabo w'imbunuza hama hari umugore akomeye cyangwa umugore w'imbunuza. Uyu Herodiade murumvise ibintu akoresheje umugabo wiwe. Burya abagabo turabona baseruka kabona bameze gutya, mugabo inyuma yabo hariho abantu babafata ku bukuru. Mwabagore burya abagabo banyu bameze gute? Burya baravuga ungene mumeze. Hariya mu cyumba ingingo bazifata kenshi usanga murimwo. Nakajyo keza kuko abagore bazirikana responsibility bafise ku bagabo. Sije ndabivuze, mugabo ni ku buzima bumeze. Sabagabo n'abagore gusa. Wewe uri umukenyezi uri muri relation iyica nkiriya n'umugabo, umufasha gute kuba uw'Imana ishaka muri we? Herodi yararongoye igihugu c'Imana, mugabo umugore wiwe amwosha kwica umuhanuzi w'Imana, gukwegera umuvumo igihugu. None nk'uyu mutwe Yohani Batista ko yawumushiriye yagiye kurya mu isombe. Hari igihe abantu dufata ingingo ziri bidon z'ubujuju, ukica umuntu uzomurya, uriremetse ikintu kigoye kuva ku muzirikanye. Ejo bundi sinzi umuntu ko turaganira arambwira ati Pati, n'ivy'Imana iratugirira ikigongo, tariko amaraso y'umuntu aragoye guhanagurika mu bwenge no mu mutima. Igikomere kikaguma kikurya. Gufata ingingo yaho usesa amaraso y'umuntu. Abagore mwese mukorera hafi y'abagabo, abasokreteri mukorera hafi y'abadirecteur, kandi usanga ari abagore. Muba hafi y'abo bantu gute? Umuntu wese muhira muri iki canke kiriya uri umugore, kuko umugore ahantu usanga umenga aragira inguvu ku mugabo. Umugabo gasanga ashitse mu bandi bagabo arahambara agakara gakomera, mugashitse imbere y'umugore ubunywenywe ngaho. Ariko kandi abo bagabo mu birorasiyonako murondera iki? Uyu Herodiadi yarishe, uretse ko yishe urugo rwa Herodi, arishe umuhanuzi, arashesha amaraso y'umuhanuzi. Wibaza ngo winjiye mu rugo, Herodiadi ngira ngo yari ko arishimagira ati ubu rero ndaronse ikimanjema umwami, ntiyatoshima kuba umugore w'umwami. Akurikiye ibintu by'umwami, mugabo ntabona ingene uyo muntu afise ubuzima bunini bushamitse kuri we. Abantu mwese mwinjiriye, abagore mwinjiriye ingo z'abandi. Hari hano muri ko murica mutabizi, vayo n'ingoga. Uri kuraba Herodiadi, kandi impera n'imperu kutavuyeyo uzosanga warakoze amaraso. Abagabo mwikwegera ba Herodiadi,
uretse ko Herodi yikwegera wenyine mu nzu yiwe, agakwegera mwene wabo atwaye umugore, agakwegera n'igihugu, kuko uri umukuru, ufise intwaro, ingingo ufata no muri vie prive yawe zirasesekarira kuri domaine yose y'icyo washinzwe. Ntituvyibagire, tuzirikana ibi bintu, ntitubiheze muri harabaye, bigaruke biheze bizana umuco, akanovera gashasha, bizane ukumva ingene twobana hagati yacu aho hanze mu byo tubamwo bya misi yose, tugerageza kuzigama icubahiro c'Imana no kugerageza gufashanya, gusunikana mu neza, kwinfluensana mu neza. Uzikura umugore akorera hafi y'umugabo, mwinfluence mu neza, kandi injira muri relation neza nawe. Iyi relation siri kwiraza mbi, yikureho n'ingoga, kuko ushobora gusanga ari ikintu mwishe, ari uwo mwiciye hejuru, n'urundi rupfu rubabaza cyane. Hari igihe umuntu usanga umwiciye hejuru agapfuma yifuza gupfa nyine agashikayo, agataha akaruhuka. Ducungere gose amahorasyon yacu, ntaba amahorasyon ahereza ku kwica, ahubwo aba amahorasyon agwiza ubuzima, agatuma n'abadushamitse ko bose bumva ko bari mu buzima bwiza. Amen.